kubera imvo z'umukuru w'igihugu c'u Burundi yagiye gufashanya na Kongo ngo barimwo baragwanya na M23. Yibagira rero ko M23 ari mu bisanzwe abanyekongo, igihe ari abanyekongo kandi abanyekongo nta kindi gihugu kibwirizwa kwinjiramwo, kirazira. Nico gituma rero uyu munsi arimwe arasabwa kuvanayo ingabo ziwe, kuko nabandi bavuye bategerere yuko atari ingwani zomara ico kibazo, si wato bitegera. Rero afise inyungu ziwe arazivugira hejuru bazimenye, ariko ntarimo ararondera amahoro muri Kongo. Abambere duhanura ni leta y'u Burundi, tuyisaba yuko yokurayo basoda vuba bwango, kubera ko iri kwirateranya kandi dategera yuko abantu ico kibazo c'ubwoko si kibazo twazanye, hari abakizanye kuva nanyo tubigenderako tuba turiko turisamburirako nk'impene kumenga nta bwenge dufise. Bwa kabiri n'abarundi bonyene, aho tubasaba yuko boguma bafatanye munda, birinde abantu baza kubacamwe imirwi ngo n'abahutu ngo n'abatutsi, abahutu ngo barapfuye, abatutsi ngo barapfuye, habe namba. Twebwe turipfuza yuko baguma bafatanye munda, ntihagera bababesha ngo bagende kwicana ngo niyo nyishu. Leta ya Kongo aho tubasaba yuko boraba ibwizwa nshingiro ryabo ico rivuga ko atabanyagihugu banyagupfa n'abanyagukira, bose ari abanyagihugu bafise uburenganzira bungana. Ni ibihugu byo mu karere dusaba yuko botegera kw'intambara iguma ibandanya, kubera ko bibananira kushira aho kuri gushize, bikabananira gutumbereza aho kuri maze bakayembeka mu gutora inyishu, ari byo bica bituma iyo ntambara idahera. Nibicare babona ikibazo ko kiri, hanyuma bagitorera umuti. Abanyekongo babwirizwa kuba abanyekongo, hanyuma nta kuvuga ngo wewe ngusa gutya ngo wewe ngusa gutya, kubera ko uko siko mw'isi byabwirizwa kugenda. Abandi tutera kamo ni leta mbirigi, tuyisaba yuko yogenza buhoro, kubera ko muri kije bijya bihugu irazi ibyo hakoze, bashaka kuhaguma mu kuducishamwo imirwi y'abahutu n'abatutsi. Rero turabasaba ko botegera ko turi bihugu, kandi igihe turi bihugu tubwiriza kusezerana ingene tubana n'ingene imigenderanire ibwirizwa kuba. Hariho ibyo barondera mu kijya gihugu ca Kongo, ndabirondere mu mutekano bumvikanye na Kongo, kandi bashaka gufasha ibihugu ntibifashe kumwe, ntibakuremwa kimwe ngo mwe turakubakunda abandi ngo mwebwe turabafatiye ibihano. Oya, ni bafata inzira imwe, kuko ntibabandanye bibutsa ibyo bihe bibi badushizemwo kandi byatugoye no kuvamwo. Tugasaba ahubwo yuko abantu b'abarundi canke abantu ibyo bihugu tubotegera ibibazo twaciyemwo, tukaranyira dufatana mu nda, maze tukabitorera umuti turi kumwe. Abanyuma dutera kamo na makungu, aya makungu cane cane yaserukirwa na MONUSCO harya vyaranse, nabo tukabasaba yuko baza vy'ukuri kurondera amahoro, ntibaze kurondera inyungu zabo ku nyungu zo muri karya karere. Kandi tukababwira tuti aho kwihutira kuraba M23 ni kuki bataraba n'iyindi mirwi ya FDLR binjiranye ibigwanisho, mugabo byabananiye kubibaka. Nibarabe nguca urubanza rw'abambukana ararangamiza, nibarangamize, hanyuma baheze bavuge bati ibyabwirizwa kuba nibi.